Ya reka nkubwire ikintu igihe cyose iyo hagira haba ikintu habanza amasezerano n'umugore n'umugabo iyo bagira batwarana hari amasezerano kandi babiri ntibojana batasezeranye so management dufitaniye amasezerano twarasinanyaniye makontra so rero ndibaza ko ico nta kibazo indirimbo Gidiyoni muyitegemo ibintu byinshi harimo gufashwa mu mitima ndizera ko izobanezera kuko ikozwe ku buhinga bugezweho ubuhinga bugezweho tuvuge gute sinahuye ya ubuhinga bugezweho ni ibintu Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Another day, another chance, another blessing, another beautiful day. People the economical Mr. Baraka, the first king from into the bad. Kanongenda bayikaze ndabaha namwiritse namwaramu wivanye n'umwese haherereye. Hano kuri Akamo TV ni vya biganiro biba biryoshe. Vyega natandi mwo bikura atari kuri Akamo TV. Yes ko bisanzwe simba numwe by the way mba ndikumwe n'umu invite umwe mungu cyangwa umukobwa ariko no musi nabahitiyemo umukobwa sinze ko ari umukobwa no kari umama ariko muraza kwimenya. Yes kanshimire wose wahisemo kudukurikirana kabagaza ku ino saha ukidukurikirana utaraduheba si ibintu vya bose waduhisemo muri benshi ni ibintu byo kugushimira nta mahera twakwaye n'amafaranga nta nayo tworonka by the way mugabo yo support yawe iratuma tugira courage tukabaha ibintu vyiza bigezweho. Yes mwaka uri kurarangira raba vya bintu tarashika kugira ubishikeko guys n'ubuntu bw'Imana abantu benshi barafuye ariko twebwe turacahema turacakomeye by the way nivyo gushima Imana karero mbaze uno mugenzanje uko ari kararangiza umwaka time abanza bidondore ya ku kazina nitwa Gisèle Nishimwe ndubatse ndi umurundi kazi abandi n'umuririmbyi kazi Gisèle Nishimwe n'umurundi kazi yubatse kandi ari umuririmbyi turashaka ko yaga urugendo kwa music yawe muri rusange gatoyi mwanyuri kura turega twibandanirize ko vyatanguye kugeza right now. Ya ko vyatangiye natanguye kuririmba nkiri umwana mutoya cyane ndirimba muri chorale y'abana ngenda ndakura nkaja muri chorale y'ugwaruka ngenda ndakura gushika ngiye muri chorale y'abajene marié y'abantu bubatse yabajiya birangira ndirimbye ku giti canje kuririmba indirimbo ziwanje nabitanguye kera ariko ni indirimbo nakora nkimwe mu myaka 2 canke 3 bivanye n'uburyo ya kandi nari umunyeshuri nta mwanya munini nabihereza ariko igihe cyagiye kugera Imana irafasha ibana nanje indose umwanya wo kubibamwo n'uburyo biciye mu bantu bayo ya gushika rero n'ubu rero ndiko ndabikora ndi mu bikorwa biciye mu bantu bayo tutahura iki mu bantu bayo nyene mfise management iri kumfasha mu bintu bisanzwe n'impano mfise yo kuririmba kabisa entre twatubwiye ko wubatse biba vyoroshe kujera responsabilité z'urugo no kuririmba babimeze gute ntibiba vyoroshe ku ruhande rumwe ariko kandi ikintu kunze kabisa kuko je kuririmba ndabifata nk'ubuzima bwanje ni gihande kimwe c'ubuzima bwanje kabisa niyo mpamvu binyorohera niyo mpamvu binyorohera kuba no wifadikanya n'urugo kuko mfise n'umutware wanje nawe n'umuririmbyi kabisa ni nawe mufana wa mbere fise niyo mufana wa mbere fise aransapotinga muri binabiriya akampa n'umwanya sometime tukajana mu bikorwa mbangiye gukora no ma repetition ariko we waratomboje atsigutse ari abandi benshi bafise abagabo mugabo n'ivyo bintu gasanga nta mwanya ariko baraba sanga bariko barababana bariho benshi bamaze kubaka baca babivamo ariko je Imana iracamfashije nta ntambamye mbona kubijanye n'urugo rwanje kabisa nta kibazo byose ngumari fresh kabisa no kubisengera kugira bigume bimeze neza ntibizohinduke kabisa ubuherutse warashize indirimbo hanze nyibutse izina ya ndirimbo yari yitwa narababariwe indirimbo yakorewe ama challenge benshi bagiye barayibona ku ma réseaux sociaux ariko no munsi tukaba turiko turakubona muri Dushime Music Group tukubona no muri Game Fields Siyamba nihenze ivyo bintu bihuriye
ibyo bintu ntabwo bihura gusa usibye yuko byose turiko dukora igikorwa cyo kuririmba c'Imana by'umwihariko nyene ni The James Feeds nkuko wavuze indirimbo ya mbere ni narababariwe iyo ndirimbo yarakunzwe cyane kuko yaragiye no mu ihiganwa ry'iradiyo yitwa Inamujandi irashobora gutahukana awards abashisha fasha amashi iyo ndirimbo yarashoboye gutahana award ya mbere novuga ko ariyo ndose ubwa mbere kandi ndabishimira Imana cyane ku ntambwe ngenda nteje nyuma yaranababariwe rero haritezwe indi ndirimbo yitwa Gidiyoni. Hajya Gidiyoni yagize iki? Gidiyoni izina ry'umuntu wo muri Bible kera je pense. Gidiyoni yari umusirikare. Yari umusirikare. Yari afite ubwoba ariko Imana iramubwira ati genda uko inkomezi zawe zose zingana. Wowe yari yibaza yuko urugamba rwiwe yaraba abantu abona afise kabona ingabo niziki ariko Imana iramubwira ati tuza nije nigwanirira kabisa. Nego Subini nyuma gatoye wavuze yuko hari ibikorwa urangurira muri Dushime Music Group no muri The Games Fields ndashaka kumenya reyerema ukuntu ufata responsibility zo muri Dushime no muri The Games mu gihe zose ukora igikorwa kimwe. Ndi no muri kohare wanashima ni nyine wayibagiye so buri kintu cyose umuntu aripangira umwanya uripangira umwanya ukavuga ati uyu mwanya nzoba ndi muri Dushime uyu mwanya nzoba ndi Gisèle Nishimwe ndiko nkorera ibikorwa muri The James Feeds uyu mwanya nawo nzoba ndi muri kohare nzoba ndi gusenga buri kintu cyose kigira umwanya wacu so rero jewe novuga yuko byuzuzanya kuko iyo ndi muri Dushime mba ndiko ndaririmba ntabwo bicika bica bifasha no gukora iby'iwanje neza mbega kuja muri management zibiri aba ba manager banyu barabitahura bo bakavyemera akavuga ati nibigumuko cyankwe ko nk'ubu manza wishuri cyo ndakubwira impamvu imbere yuko nja muri Dushime nabaye ndi muri management twarabiganiriyeho irambwira ati nta kibazo no kugira nje muri Dushime narabibwiye ati bimeze uko bose n'abantu bashigikira kabisa iyo dukoze igikorwa muri Dushime The James iradusapotinga iyo nkoze igikorwa ndi muri The James ziravukana izo management ntabwo zivukana kabisa ziratandukanye ariko ko ari abantu basenga bafite icyo bahuriye cyo gusenga cyo gushigikirana ariko ntibavukana kabisa ntaho zisana imwe ukwayo iyindi kabikwayo kabisa nuko nyuma yo kurekura indirimbo ya mbere ugirure kuri niya kabiri ya mbere n'indirimbo yabereye ko ma challenge abantu bari kuri ama challenge ndetse baronka n'amafaranga bivanye nuko bagiye bararusharushamwe ndashaka kumenya iyi ndirimbo igiye gusohoka ubu none tuyitekeyemo ama challenge cyankwe yoyo nta bintu nk'ivyo birimo indirimbo igiye gusohoka ubu nta ico c'ama challenge nta kintu kivugaho kiri muri entre parenthèses nta kintu kivugaho ariko navuga ko abantu mwaramenye indirimbo igira isohoke kuri uyu wa gatanu twe tuvuga ku wa gatandatu w'isabato ariyo Friday ariyo Vendredi ni indirimbo izosohoka rero no bararikira ko mwoba muhari muri bench muze muyirabe ni indirimbo ikozwe neza cyane indirimbo nziza cyane irimwe amajambo meza ahumuriza ibibazo byose wowe burimwo izogufasha kabisa kabisa wavuze yuko uri muri Dushime ukaba no muri The Games nk'umuntu akeneye Gisèle yoza kumusaba muri Dushime cyangwa yoza muri The Games umuntu akeneye Gisèle yoza muri The James Feeds kubera iki why not kubera yuko muri Dushime turabaririmbyi benshi batandukanye ariko muri The James ni jewe nyene uje kunshaka rero ntabwo kigenda muri Dushime hagati ya Dushime na The Games niyihe management ufite ko access ndende kuruta yindi rero ugira just nyine kuyaga ushaka suguteranya ariko umukunzi wawe cyangwa umufana w'umuziki wawe arakeneye kubimenya by the way The James na Dushime ni ibintu bibiri nkunda cyane ntabwo no ugiye mu mwanya ngo mvuge ngo umufise ko ubasha bunini umuntu amufite ko ubasha bunini ni Imana
ya umuntu Imana ariko na management zibiri Imana nivyo ni bon idufise ko access ndende nta niyindi urumva nta nico twoyikompara ariko ubu tuba turakompara ya mama management oya sinshaka neje nta gushaka ukompara ibintu wese no gukompara n'ujya oya umwe wese afise uruhara afise yaba the James Fields ifise uruhara rwayo ifise dushime nayo ifise uruhara rwayo ibyo bintu bibiri rero ndumva nto bikompara ya umbabarire cyane ziri basiziranganya ntuzenye ibyo ntabwo ziranganya ubushobozi kuri Gisèle ntumbeshere ntabwo nabivuze abasefa management muravyumva aratinye kujura ikibazo kubera ngo yohava ngo asanga muga yavuze ko umuntu amukeneye akaba mukereye nka Gisèle ku gatwe kiwe akenda muri do games kabisa taja kumenya nk'umuntu donc hari abantu usanga yarashimye kuntu ririmba akavuga ati Gisèle ndakeneye ko turirimbana ijwi ryo rirameza agira aririmba neza yo gutora gute ya umuntu ankeneye asanga muri the James Fields kuko niyo management niyo dufitaniye amasezerano ya umuntu ankeneye niho yoca ego kabisa tubandanirize nuko turakunze kubona abaririmbyi benshi barimba gospel hagera igihe bakarimba muri seki bakaja mu muziki bakarimba sekira donc turakeneye kumenya Gisèle tuzomubona eje ari kararimba umuziki arimbira abantu mu bubare mu biki ngo tumaze imisi tubona kumbe tufise amatemonyage menshi y'abaririmbyi benshi bahoze barimba gospel abantu bagaheza abantu bakaryoherwa mugo no musi bariko bararimba indirimbo z'isi ya nobanza kuvuga ati ibyo Imana ibindinde kabisa mwizina rya Yesu Imana ibindinde kubera yuko ubwanje ku giti canje nakuze nsanga abavyeyi banje basenga nanje mbikuriramwo ndakunda gusenga mfise ikingera muri jewe uretse nico mu masezerano mfitanye na the James Fields ntabwo harimo ibyo bintu nobandenze ku masezerano y'Imana mfitaniye nayo nobandenze no ku ya the James ya ikindi naco hari abantu benshi baravyumvira pe ya hari abantu benshi babonye coming soon ya GIDIYONI babona uko ibintu bimeze baribaza ati uyu muntu uko tubona aje azohava none hagi biba nk'ivy'abandi agende mu bintazi nk'ivyo waruvuze ariko nobabwira ko mukomeze mu nsengero amen ya ntimunshira urubanza mukomeze mu nsengero kandi ndizera yuko jewe ndi kumwe n'Imana afite imigenderanire nayo mwe mudashaka kumenya ariko kandi mu nsengere dusengeranire ha mu murimo w'Imana ushishikare gutera imbere yego kabisa mwavyumvise nabwo azobasiga muri gospel ngo aje muri sekira ndashaka ijambo rimwe ubwira canke impanuro waha abantu donc batangurira muri gospel mugamukanyuma tukabasanga mu ndimbo z'isi ya ukuntu bikunda kugenda sikuvuga yuko nanje ico kigeragezo ntahura naco hari abantu bashobora kumva impano ufise bakakubwira ati iyo mpano ufise woja mu bintu by'imiziki z'inkundo yego wotera imbere kurusha uko umeze ugaca uhahamuka umutima ugashaka kugira amaronko menshi ariko no kubwira yuko mwene data gukorera Imana nta ruhombo rurimo ya gukorera Imana nta ruhombo rurimo kandi ubikoze ubikunze n'Imana iraguhezagira kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo banza witwereke iby'ubwami bw'Imana ibindi uzovyongerwa rero jewe ikintu nyamukuru nukubanza nkitwareka ivy'Imana ibindi ni nkinyongera ego ya birakunda gushika rero kenshi ico no bahanura ubumbwa n'ivyo ufise ugumye ico ufise ntukirekure kuko iyo mpano Imana yaguhaye kugira ngo ugarure imitima y'abantu benshi bakazocirirwaho iteka kubera wewe wanse kubabwira iryo jambo ry'Imana ukaja mu bindi uzobabazwa ya nuko byo byarashikiye no muhanurira kwisengera ku giti ciwe kugira ngo Imana imutabaje yego kabisa twisubira inyuma gatoyi ku kijanye na management n'umusi nagihagarare ko cyane mu mbabarire arakarorero dukunda kubona ugasanga management irafata un artiste kome kumuvyaza umusaruro ugasanga bariko barabana ku ma intérêt yabo ugasanga ntibariko barita ku ma intérêt y'umwartiste yo muririmbye ariko ararimba ariko arakora ico gihe beka we ntiwaza ko bizova bigushikira ugasanga bamwe baza nk'abagomba kugufasha ugasanga ntibariko barakubana imeze gute mbega mu gihe byoshika wo byifatamo gute ya reka nkubwira ikintu igihe cose iyo hagira haba ikintu ego habanza amasezerano ego n'umugore n'umugabo iyo bagira batwarana ego hari amasezerano kandi babiri ntibojana batasezeranye so management dufitaniye amasezerano twarasinanyaniye ma contrat so rero ndibaza ko ico nta kibazo
nyamba atari banga amasezerano mufitaniye na management wowe urimo uvuga ati niyo ndimo stable cyo bangana gute mu gihe tiko turabona ibikorwa byawe biriko biraja hejuru cyane amasezerano si menshi cyane kandi si make ariko sishimye kuyavuga mu mbabarire cyane nibanga nyene ya nibanga ntago no kabisa twibandanirize barakunda kuvuga ko atakazi hatagira ibigorana canke bitakatagira intambamye ni zihe challenge ewana uvuga ati izi zintu zirakunda kunshikira cyane mu muziki wawe mu rugendo rwo kuririmba challenge zikomeye cyane ku bantu baba producer kabisa imana babarire imana izo kandi mwikosore ndakunda guhura n'ama challenge nkayo nkavuga ati iyi ndirimbo ndayijanye muri studio ikiringo runaka nzoyikorera amashusho hamije hanze gosha usanga ari nk'aba producer barambereye intambamyi barayigumanya igihe kirekire biratwaye amezi n'amezi naho bikunda gufira n'izo challenge nkunda kuronka ariko turizera ko tukomeza dusengera igikorwa nyuma bazikosora abartiste be cyangwa abaririmbyi benshi usanga bafite ikibazo cy'amafaranga kuja muri studio gukora ama video mbega ivyo nta kibazo bifisemo cyangwa uri kwije ico kibazo nta kibazo ndabifisemo nakubwiye ifise management ijejwe gutunganya ivyo bintu kandi ibikora neza aho nta kibazo ndahafise kabisa twamvye ko ikiganiro kirekire kubera ikibazo cy'umwanya buri ko buri by the way ndashaka ijambo rimwe canke abiri ushikiriza abakunzi bawe n'abakunzi b'Akamo TV muri rusange hama dusika inzira amavuta abakure kamere ku bakunzi ba Akamo TV icambere ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mukanyumva ico ndabasaba nuko indirimbo yanje shasha mbwira n'abakunzi banje indirimbo yanje shasha Gidiyoni igirije hanze itariki hajya turi itarike zingahera umunsi turi zine jo ni zitanu urishoka je ari zitanu je cyangwa ni 6 zitandatu ejo itarike zitandatu igihe cy'isaha zine z'umurango indirimbo Gidiyoni reka mbisubiremo abakunzi ba Akamo TV hamwe n'abakunzi banje ikintu nababwira nuko ejo itarike zitandatu igihe cy'isaha zine zo ku murango hari indirimbo yanje shasha yitwa Gidiyoni ndakurarikira kuzoja kuyiraba uzeyo mu bambere kuko ni indirimbo irimwe amavuta kabisa amavuta Imana yarahabaye yego muzo bambere kuza kuyiraba kandi ndabakunda cyane mushishikare musengere umukobwa wanyu kugira ngo Imana ishishikare kunsuka ko amavuta menshi nanje mpeza ndusheho kuririmba turirimbo duhembura imitima ya benshi kabisa nk'abantu baba barumvise indirimbo ya mbere indirimbo Gidiyoni bayitegemo iki indirimbo Gidiyoni muyitegemo ibintu byinshi harimo gufashwa mu mitima ndizera ko izobanezera kuko ikozwe ku buhinga bugezweho ubuhinga bugezweho tuvuge gute sinahuye ubuhinga bugezweho ni ibintu vya shooting live nubwo bugikozwemo coming soon yaragiye hanze abishimwe arabibonye indirimbo yavugishije abantu benshi kandi itaranasohoka bavuga ati ibi bintu ko tubona umenga sivyo ngaho iwacu bimeze gute ariko muzobona byinshi kandi byiza kandi bishasha dukeneye yuko igihugu cacu c'u Burundi cotera imbere mu bintu bijanye na gospel mu bintu bijanye no kuririmba kugira ngo n'amahanga yose abashe kumva impano zacu kabisa imbere ko turangiza ikiganiro inyuma y'indirimbo ya mbere ni ya kabiri ni indirimbo iboneka ko haciye umwanya munini utarahereza igikorwa abakunzi bawe n'abakunzi mu muziki muri rusange ni ikibazo cari cahabaye ikibazo cari cahabaye ni ikibazo c'aba producer nkuko nabikubwiye aba producer nibo batumye indirimbo ijana itewe katugushimire cyane turagushimiye cyane muri Akamo TV twizere ko no mu nyuma tugutumye ko inyuma y'iyo ndirimbo twabonye feedback yo kuzoza kutubwira inkene soba bimeze n'ibindi ho bizokurikira yari ko Mr Black kuri micro ya mbere turi kumwe na Gisèle Nishimwe muri Indirimbo Gospel mugende mu supporting kuri platform ziwe arashobora kubibwira ahantu mushobora gusanga ibikorwa vyiwe bitabagoye cyane ahantu musanga ibikorwa byanje kuri YouTube ni The James Fields cyangwa ukandikana n'ababariwe by Gisèle Nishimwe ucuyibona kuri Facebook ni Nishimwe Gisèle, Instagram Nishimwe Gisèle, TikTok Nishimwe Gisèle. Bye bye, ciao ciao, I love you so much. Turabakunda.